nubwo rero si ubushobozi yarose n'ububasha kubera kuko Bibiliya avuga yuko yanditse kuja aho abantu bari kubera nyine ubuzima yarasanzwe abayemo n'ibikorwa bitari byiza yakora nyine byo mu mwijima yanditse kuja aho abantu bari kuko kuva mu ngagenda abandi batari kugomba bavuye ku kuzuba kubera gutinya guhura n'abantu kubonana n'abantu ariko amaze guhura na Yesu yagize iki yarose ubushobozi yarose ububasha Yesu ni mu byagozwe n'intumwa kigwane cya mbere mirongo umunani haravuga ngo iki umusorongo ubushobozi umusorongo ububasha kugira iki ukushingira intahe guhereye ku Yudaya n'i Samariya hose gushaka kumera nziza n'ijambo ry'Imana rivuga ndetse kwasoma naho ni mu byagozwe n'intumwa rero bisigura ngo iyo umuntu amaze gukizwa iyo umuntu amaze kwakira umwami Yesu aronka ububasha aronka ubushobozi kugira iki kugushingira intahe umwami Yesu aronka ubushobozi n'ububasha kugira iki kuvuga ijambo ry'Imana no kwegera muca kubibona nawe ko turabera akaroro keza twese abatabikora ibaze yahuye na Yesu uwo munsi ubwo nyine acagenda mu gisagara asubira kubwira abantu bose bari bamunze n'abandi batandukana nimunze kuraba ngo mbwire ibyanje kandi ibyo benshi bari babizi kandi bashaka bari kubwira aho nyine kubera ubushobozi n'ububasha yarose yakuye Mungu mwanya kumwe na Yesu ntarabashobora kumuhabiriza Jambo niwe tara yakira hacuza umwiza bigakesha ijoro ryo mu buzima bwanje kuri gusubira ibintu rero bikaba turamubwira ko twese rero ko nagoroba sinzo bitagene uhaje kuramo kanyamuntu ke byarapfuye ariko ntabwo ndahita imana ishobora iki tugira neza imana ishimwe cyane ijambo ry'Imana avuga ni muri izo gukiza no mukiza izo gukiza no mu gihe cya kigoyi sinzo imana ishimwe cyane rero ni byiza gutanga ibyo byiza biri positive kavuga ati nubwo bimeze uko bimeze uko aho imana izongera iki Imana izotugira neza rero nawe wese umuntu ari mwiza cyane kuba ngaha mu nzu y'Imana muri kanagoroba ijambo ry'Imana avuga muri Yakobo ngo mwegere Imana izogira iki n'izobegera sibyo umugani w'umugwanizi nawe azogira iki nawe azobahunga burya iyo uza gusenga iyo wegera Imana ni inyungu kuri wewe si inyungu ku Mana uza gusenga ariko ni inyungu kuri wewe kuko bisigura ngo ubuzima bwawe bugira iki buraramba kandi n'isi y'ukuboko kwawe igira iki irongerekana muri Proverbe 17 aravuga ngo kubaho warabugira iki ngo birarambisha ariko imyaka abanyabyaha bizogira iki bizobaheto bizogerwa rero uko wubaha Imana nawe niko n'isi y'ukuboko kwawe ugira iki igenda irongerekana murakoze rero Imana rero ibahezagire wakoze ikintu cyiza cyane ariko naboroba benshi baba barushe bavuye ku mirimo itandukanye ariko bakavuga ati uko byageze kose Imana ibereye iki ibereye gushima rero gikomeye amashire twishimire kuko nubwo akomeye tukiye runini kandi tusiyagerewe mu buzima bwacu kandi ari ibintu byiza kugira ngo ntibupfe Imana rero ibahezagire cyane rero turafite inyigisho tumaze iminsi tuba turiga kuwa kane ku mugoroba tukijanye n'ivugabutumwa sibyo kuvuga ubutumwa kubwira ubutumwa abandi kandi twarababwiye yuko ishengero ni inyigisho igikorwa kimwe cyane cy'iki cy'ivugabutumwa kandi igikorwa cy'ivugabutumwa nta bandi kugikora ninde ni jewe ni wewe ni twese sibyo ntabwo atahamagara kuvuga ubutumwa iyo usomye mu Baroma kigabane cya mbere umuntu wa 13 na 17 aravuga ngo ubutumwa bwiza butagira iki butantera isoni buri mu bushobozi bwo kuzanira uwizera wese iki kuzanira uwizera wese agakiza Imana ishimwe cyane umuntu wese abumva umuntu wese akagira icyo akoze umuntu wese aza kuri Yesu aragira iki Yesu aramukiza kandi Yesu aramutabara nasikura ngo Yesu aramukiza n'ubu arashakiza Yesu aramukiza n'ubu aracatabara abifuza ko bakiza abifuza ko batabara bakaza mu nzu y'Imana tukabasengera bagira iki barakira brema cyane ni aho hanze no tuvuga ubutumwa iyo bene icyo tubabwira bakatwizera bakize umwami Yesu bagira iki barakira kandi tuvuga benshi tubishingira inahe kandi twarabonye ku buryo ubutumwa tuvuga uburyo bw'ubutumwa mu buryo butatu aricyo bita evangelisation de masse sivyo evangelisation de masse kugenda kuvuga ubutumwa mwese
ugashobora amakartier yose mabarabara n'isomero ryo kuvuga ubutumwa. Yindi evangelisation ya kabiri niyo bita evangelisation de maison, sivyo? Kuvuga ubutumwa ku nzu ku rugo. Yindi evangelisation rero twavuze niyo bita evangelisation personnelle, manishime cyane, ku individuel, kuvuga ubutumwa ku giti cy'iwawe wenyine, kuvuga ijambo ry'Imana ku giti cy'iwawe wenyine. Rero tumaze iminsi turacyarana intege kugira bijanye no kuvuga ubutumwa ku giti cy'iwanje wenyine, sivyo? No giti cy'iwawe wenyine, manishime cyane. Evangelisation individuelle ou par amitié, manishime cyane. Kandi iyo rero iyo vuga butumwa no giti cy'iwanje efficace cyane rwose gusubiza kugenda mw'ibarabara cyangwa gusubiza kugenda mw'isoko. Kuko abantu bahurira mw'isoko cyangwa mw'ibarabara hari igihe utazosubira kubona amasivyo, ariko ubu buhinga bwarateye imbere, hari igihe ucapa ahantu amatelefone ukazozana na message none wumva gute amajambo twaganira nkonyene ni byiza cyane. Mugabo ubishoboka ko turashimikirako ni ukubwira ubutumwa umugenzi, sivyo? Inshuti cyane uwo dukorana hehe, uwo dukorana ku kazi, Imana ishimwe cyane. Kandi dukorana ku kazi umubwira ijambo ry'Imana ukamusengera, birashoboka nawe ashobora kugira iki, ashobora gushika kure. Kandi ikintu twabonye ni uko Yesu ashobora gushikira abantu benshi cyane rwose aciye hehe, aciye muri twebwe twese, Imana ishimwe cyane. Kandi Yesu ashobora gutabara benshi aciye muri wewe, Imana ishimwe cyane. Kandi nawe urabona warakijijwe, sibyo none? Kandi wakijijwe kubera iki? Kubera nawe bakubwiye. Rero ivyo batubwiye natwe abandi, natwe twabibwira abandi bazogira iki? Bazokizwa kandi bizokunda. Imana ishimwe cyane. Bisigura ngo nahanje nahawe kugenda kugira iki? Kugenda kubikora. Rero twaravuze ikintu ca mbere rero gukora ari ukubanza kwiyumvira kuri bangahe, ku bantu batandukanye, mbega bashaka kugira ndi, ukabandika n'ahantu maze ukabasengera, nimba ari umugabo wawe, nimba ari umugore wawe, nimba ari mwene wanyu. Twabise uherutse Isaya mwene data na Frere wa Sikeli ukuntu yamushikanye ku gakiza, ko nawe byamusavye ikiguzi, ko nawe byamufasha umwanya kuzaramusengera, kumuhuza n'abagenzi, kumuhuza n'abatandukanye. Urumva biteba byigira iki? Birakunda. Yuso rero muri Zaburi 22 haravuga ngo nzoba ari gutumwa bene data, Imana ishimwe cyane. Muri Bibiliya Igifaransa bavuga ngo j'annoncerai la bonne nouvelle à mes frères, Imana ishimwe cyane. J'annoncerai la bonne nouvelle à mes frères, nzoba ari gutumwa bene wacu, bene data, Imana ishimwe cyane. Rero abo tuvukana, inshuti, abagenzi cyangwa ababanyi, twafise ko guhora budasanzwe kandi twafise ko ubushobozi budasanzwe, Imana ishimwe cyane. Twasomye rya jambo ryo mu migani yari na teme y'uwo munsi, imigani 11 umurongo wa 30. Rero tuhasome imigani 11 umurongo wa 30, baravuga ngo imbuto y'umugororotsi ni igiti cy'ubugingo, kandi ufise ubwenge ahindura imitima y'iki y'abantu. Imana ishimwe cyane. Turi jambo ryavuze n'abanyabwenge Salomo, ntawe uhwanye na Salomo n'abazoboneka muri iyi si, babayeho babitangiye imbere n'abazoza. Salomo arazi ko ari we yaragahebuza ibijanye n'ubumenyi no guserangura ivy'ubwenge n'ibindi bitandukanye. Rero Salomo yaravuze ngo imbuto y'umugororotsi cy'ubugingo, kandi ufise ubwenge ahindura imitima y'abantu. Rero nahise babwiye n'ubuherutse abantu bakijijwe burya n'abantu b'abanyabwenge, ko muri yo 28 haravuga ngo ntango y'ubwenge kugira iki? Ntango y'ubwenge ni iki? Ntango y'ubwenge ni kuba uhoraho. Imana ishimwe cyane. Burya n'abantu babaho rero uhoraho, abantu bubaha Imana nibo banyabwenge. Rero ikintu turabishimikira ko ari muri kano kagoroba, muri kano kanya twanderekana uruhara rw'iwanje n'uruhara rw'iwawe wenyine, yuko dushobora gukiza imitima ya benshi. Imana ishimwe cyane. Abantu benshi baravuga ngo jewe abantu bashobora guhindura, ariko Salomo niwe wabivuze. Kiri bibilike guhindura abantu turabishobora. Nawe ufatiye ku karorero, umuntu uzi atahora anywa inzoga, utanguye kunywa inzoga, iyo muganiriye arakubwira yuko ari banaka na banaka, atakuzi nigisha, sivyo none? Abaziye guca mu vyuma, sivyo? Wewe nk'ubu tubona umuntu atakuvugisha kunywa inzoga, abari bazi none, ariko ariko inzoga ndanireke, ntagira bashaka kuvuga ngo ahubwo irakutebeje, sivyo? Irakutebeje inzoga, sivyo? Basi yindi ngeso mbi basi yoba yaragufashe hasi,
muri kahise utari hano. Si ibintu wewe wigira inama wewe uratanguye wenyine. Shaka hari umuntu igize iki yabikujyanye. Isibazo ari ibintu byiza navyo nyene rero kubicanamwo abantu bigira iki birakunda Imana ishimwe cyane. Kandi rero kuzana abandi kuri Kristo Yesu ntibiraba ngo ndi umurongozi, ntibiraba ngo narabatijwe, ntibiraba ngo ndi umuririmbyi, ntibiraba ndi protokole. Oya, uwo ari we wese kugenda kivuze muri rya jambo ryo mu Baroma ikigabane ca mbere 13:17 ubutumwa bwiza nta n'amatagira iki amategeko y'ukuvuga. Wewe utariko arabivuga rero ukora amakosa. Wewe utariko urazana abandi kuri Kristo Yesu uri kuritevya wenyene. Bashingira intahe birakunda kandi birashoboka. Hari umuntu yigeze kuba abwira wanaka kurinjira mutumye muri eglise kubaba abagusenga ari n'umurongozi ngo wewe cyangwa gusindana batizwe. Urumva kwero umuntu asenga muri bombe hari Bujumbura aratumira umuntu maze umuntu yatumira ashariha amaze kwihaje yigira muri icyo cy'ijambo ry'Imana cyangwa yiga n'amatemisi ishaka hari marabona umurongozi wa fraternity mugabo wajya mutumiye wewe yarakira umushitsi mu mbirizi. Tukabereka yuko kuzana abandi kuri Kristo Yesu ntibiraba imyaka umaze ngaha mu nzu y'Imana, ntibiraba kuba umurongozi. Ego umuntu yavuye n'ijambo ry'Imana yarabatizwa mugabo yaratevye. Mugabo wawe undi yatumiye wewe ageze hehe ageze kure sivyo kandi ushobora gutampera amakadu bagenda buhoro buhoro ariko byose ni byiza ko n'abantu b'Imana. Rero tukunda kwereka yuko nawe utari kuravuga ijambo ry'Imana utari kurazana abandi kuri Kristo Yesu wari uri kuritevya. Hari umuntu umwe muri Bibiliya ngayo turabira ko uduha akaroro keza cyane. Ese ni ngaho muri Yohana 4:4 wa Munyasamariyakazi ijambo ryo twerekana ngo Yesu avuga ko Umunyasamariyakazi Imana ishimwe cyane. Turaza kwasoma mugeze muhira kubera Imana iri kudusiga uwo mugore twera akaroro keza cyane tukicaye no kugira iki no kuvuga ubutumwa ukuzambi kuri Kristo Yesu. Rero haravuga ngo Umwami Yesu amenye ko abafarisayo bumvise yuko aronka abigishwa benshi kandi abatiza benshi arusha Yohana, ariko Yesu ubwiwe siwe yabatiza barabigishwa biwe. Ava i Yudaya asubira i Galilaya. Dusimbira ngaho umurongo wa 28 kubera nakifuza umwanya muraza kubisoma nimagera muhira kuko Yesu arigeze ahantu araganira n'uwo mugore amubwira amazi ujya mu butamu nawe kugira wewe no amazi ufite wewe kubera ngo baranenana. Ese ngaho umurongo wa 28 ntacavuga ngo maze uno mugore asiga umubindi wiwe hano asubira mu gisagara abwira abantu mubisi adusubire umurongo wa 28 ntacavuga ngo maze uno mugore asiga umubindi wiwe hano asubira mu gisagara abwira abantu ati nimuze murabe umuntu ambariye ibyo nakoze byose namba ari we Kristo. Bava mu gisagara ngo bamusange yari Imana ishimwe cyane. Uravye uno mugore yaramaze kuvugana na Yesu bitari bike, yaramaze kuvugana na Yesu urumva mwiza aramwakira. Hari cyari cyaje gikurikira ukuduga mu gisagara yari yarasanzwe aba iyo bari bamuzi. Nubwo rero si ubushobozi yarose n'ububasha kubera umugore biravuga yuko yagiye kuja aho abantu bari kubera nyine ubuzima yarasanzwe abayemo n'ibikorwa bitari byiza yakora nyine byo mu mwijima. Yagiye kuja aho abantu bari ukuja kuva mu ngagenda abandi batari kugomba bavuye ku zuba kubera gutinya guhura n'abantu kubonana n'abantu. Ariko amaze guhura na Yesu yagize iki? Yarose ubushobozi, yarose ububasha. Yesu ni mu cyangwa n'intumwa kigwane cya mbere mirongo umunani haravuga ngo iki? Umusorongo ubushobozi, umusorongo ububasha kugira iki? Ukushingira intahe guhereye i Yudaya n'i Samariya hose gusa kumera by'isi
ijambo ry'Imana rivuga uza kwasoma naho nyine uzakozwe n'intumwa. Rero bisigura ngo iyo umuntu amaze gukizwa, iyo umuntu amaze kwakira umwami Yesu, aronka ububasha, aronka ubushobozi bwo kugira iki, bwo gushingira intahe umwami Yesu, aronka ubushobozi n'ububasha bwo kugira iki, bwo kuvuga ijambo ry'Imana. Uno mugorengera muca mubibona nawe, kubera turabera akarero keza twese, abatabikora ibaze yahuye na Yesu uwo munsi nyine, ubwo nyine acagenda mu gisagara asubira kubwira abantu bose bari bamunze n'abandi batandukanye, nimunze kuraba ngo mbwire ibyanje. Kandi ibyo benshi bari babizi, kandi bashaka bari kumubwira aho nyine we kubera ubushobozi n'ububasha yarose yakuye mw'uwo mwanya kumwe na Yesu, ntaragashobora kumuhabiriza. Imana ishimwe cyane. Rero abatari baravuga ubutumwa two turi iki bari twese tugiye kuvuga ubutumwa, bibaza ko ari bagaye baguhabiriza wapi, kubera benshi tutari kete bisobeye tutari sinayi Yesu yakoze. Imana ishimwe cyane. Kandi bataduhabiriza aca bemera atego mbere n'ibyo ibyo kurambira kweri byose yakoze bikomeye. Rero uno mugore twese bitwereka ni keza cyane rwose kugira iki, kuvuga ubutumwa. Iyo twereka ni keza cyane rwose kugushira ubwoba. Imana ishimwe cyane. Iyo twereka ni keza cyane rwose kugenda gukora. Kenshi ikintu utaragikora ubona kidakunda, ikintu utaragikora ubona kidashoboka. Sijano ikintu utarakora ubona kidashoboka, ubona ko kidakunda, ubona ko nyine mega ari umutwaro umusozi munini. Mugiye guhita gishira kwa maboko cyangwa guhita gikora, n'ucubona yuko byari bigize iki cyoroshye cyane. Icyo bora kivuga gutuma nashobeye y'abantu bataragikora, ubona umenga ntibikunda, ubona ntibishoboka, ubona umenga biragoye. Rero n'abatera intambwe imwe zindi zisigaye zazozitera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umukozi wanje ahazoba ari kandi nzoba ndi hehe, nzoba ndi kumwe nawe kandi nzamwesha icyubahiro. Nahanje rero nahawe rero ugira iki ugukora. Hanyuma dusubize saa arageze, ariko avuga ati umuntu wese ataratangura mbere, umuntu wese ataragenda genda, birakunda birashoboka. Seferi ntabwo ntiyoroshe, mugabo maze ugenda uzabona ko byari byoroshye cyane. Mbese benshi twabonye bagiye kubwira abantu reka uwaza kwereka icyo bagusengera nawe wokira, kandi bakaza kandi tukabasengera bagaca bakira. Reka nawe woza kwereka icyo bagusengera, reka nawe mukwakira umwami Yesu nawe byokunda. Imana ishimwe cyane. Twabibonaho 21:22 haravuga ngo wenda niyuzuze n'uhoraho uri kugira iki, ubone kuba amahoro atashitwa ati timuharape tijura isibonere. Niyuzuza n'Imana, niyuzuza n'uhoraho uragira iki, uza kuronka amahoro kandi uzogira amahirwe. Kuko ijambo ry'Imana muri yo abantu benshi bafite ibibazo n'Imana aho hanze, boza bakizuza n'Imana botabara, sivyo nawe boza bakizuza n'uhoraho boronka amahoro, boza bakizuza n'Imana boronka amahirwe kuri twe. Tutuve hasi dusenge. Imana rero bahetse ngi, ariko ijambo ry'Imana avuga muri Matayo 7:24 havuga ngo iki, Matiyo 7:24 havuga ngo iki, Mungu ya majambo Yesu akora asa n'iki, sana n'umuntu w'ubwenge tubatsinze kurutana. Iyo keshi twumvise natwe amajambo y'Imana aduhamagara kuvuga ubutumwa, aduhamagara ikindi gitandukanye tukabikora, bitugera n'inda mu bwenge. Rero nubwo ubuzima bwawe bukomeye, nubwo ubuzima bwawe nawe buramba, turakoresha ijambo ry'Imana rikubwira, kuko usomusogose pour servir. Imana ishimwe cyane. Twageze ngo tugire iki dukore. Arabibaza yuko bakishyura bicanye gusa, oya twishyira dukore. Urakoze rero, Imana yohetse ngire, Imana yose wahetse.